Ndabaramukije mwese nongera ndabaha kaze kuri HKTV News makuru yacu y'uno munsi turamutse tubashigikiriza kwigenekezo rya 2021 ndamukiza umwaka wa 2026 n'amakuru mugomba mushikirizwe na Jimmy Hakizimana. Ingingo nkuru zigize aya makuru yacu: hari umugabo yapfuye agonzwe n'imodoka mu ntara ya Pefu no muri Melbourne. Umwana w'imyaka 7 yishwe n'imodoka. Muri Sydney naho hari umusore yagirizwa gucumita nyina imbugita gushika apfuye. Abakozi benshi muri Australia bagiye kuronka inyungu nshasha y'amatagisi ashika 1000. Muri Amerika naho hari umugabo yisha abantu 8 harimo n'abiwe. Hari ibihugu byiyunze mu masezerano yihutirwa yo guhangana n'ikibazo cyo muri Aziya yo mu burengero. Trump yihanangirije Iran. Ishengero rya FPCA ryahinduye ubuyobozi n'izina. Ndabahaye kaze muri makuru yacu. Nkuko twari duhejeje kubamenyesha, muri Pefu umugabo w'imyaka 31 y'amavuko yapfuye inyuma yo kugongwa n'imodoka igihe ariko yambuka amabarabara 4 mu manuko bw'ico gisagara. Ababonye iryo sanganya batangaye bavuga ko yari kumwe n'imbwa yiwe mu nzira ya Rockingham ya Hamilton Hill aho yagonzwe ahashika isaha 3 z'ijoro 15. Ayo mabarabara yose yafunzwe inyuma y'uko umugabo agonzwe agapfa ariko aragerageza kuyambuka. Umwe mu babonye iyo sanganya Harvey yavuze ati, that was a traumatizing image, you know, it sticks in your brain. Nabonye umuntu ariko ariruka yambuka ibarabara acaterwa hejuru mu kirere. Yongeye kati, ni ishusho iteye ubwoba itazokwibagirana mu bwonko bwanje. Imodoka mu bwoko bwa Toyota Corolla yera yariko yerekeza mu manuko niyo yamugonze. Umudereva hamwe n'abandi bantu barimwo n'umuforomakazi atari ku kazi n'abanyeshure b'ivy'ubuvuzi barahagaze bagerageza kumufasha. Yacajanwa kwa muganga Fiona Stanley Hospital ariko yaje gupfirayo. Nayo muri Melbourne naho nyene umwana w'imyaka 7 yapfuye amaze kugongwa n'imodoka igihe ariko aragenda kuri scooter yiwe. Uwatwaye iyo modoka yari umubanyi, yahise ahagaraho byabereye i Melton ariko asigara ahungabanye cyane kubw'ivyo byabaye. Umubanyi umwe yavuze ati yasohotse agasanga uwo mwana ajyanye mw'ibarabara. Abandi bariko baragerageza kumuha ubufasha bwo kuraba ko umutima wosubira gutera, ibyo bita mu mpfunyapfunyo CPR. Umuryango w'uwo mwana wavuze ko ababaye cyane, bavuga ko uwo mwana yahora anezerewe igihe cyose. Nayo mu ntara ya Sydney umusore w'imyaka 25 yagirizwa kwica nyina w'imyaka 47 amucumise imbugita gushitsa apfuye. Ibi byabereye i Windal muri Lake Macquarie aho bivugwa ko yamucumise imbugita kenshi mu nzu yabo gushitsa apfuye. Igipolisi kiracakora itohoza ku catumye iyo mvo y'ubwicanyi, kandi ivuga ko uwo musore atamateka yo kuba yari yarigeze gukora y'ubwicanyi. Uwo musore yahavuye afatwa ajanwa kwa muganga arinzwe n'igipolisi. Yahavuye yagirwa n'icaha co kwica mu muryango. Umubitsi w'imari wa Australia Jim Chalmers yatangaje ingamba shasha zigamije gukomeza ubukungu bw'igihugu no gufasha abanyagihugu guhangana n'ingorane z'ubuzima bwa misi yose. Yavuze ko leta igiye gushira imbere imigambi yo kugabanya ibiciro, guteza imbere ibikorwa by'ubudandaji no gushigikira amashirahamwe mato mato n'ayaciriritse. Abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko izo ngamba zishobora gufasha mu gukomeza ubutunzi bw'igihugu mu gihe isi iriko irahura n'ihindagurika ry'ubutunzi. Abakozi amamiliyoni muri Australia nk'uko bamenyesheje bagiye kuronka uburenganzira bwo gukurwako bwo guhabwa amadolari 1000 ku matagisi atampapuro zisabwe. Ministry Jim Chalmers yemeje ko iryo tegeko rizotangura gushirwa mu ngiro mu mwaka w'amatagisi wa 2027.
abenshi bazoronka inyungu iri hagati y'amadolari amajana 205 gushika ku majana 70. Umushikiranganje wa mbere wo mukuru w'igihugu Anthony Albanese yavuze ko bizofasha abantu kuronka amahera yabo vuba kandi bitabasaba impapuro nyinshi. Muri leta ya Louisiana muri Amerika, umugabo yishe abana 8 harimo 7 biwe. Mu gitero cabaye mu gitondo cyo ku munsi wa Mungu, abagore 2 harimo n'umugore wiwe bakomeretse bikomeye. Abo bana bari hagati y'imyaka 1 na 11. Uwo mugabo yahavuye yicwa n'igipolisi inyuma yo kumwirukankana, kandi igipolisi kivuga ko byari ibibazo byo mu muryango. Ibihugu byiyunze mu masezerano yihutirwa yo guhangana n'ikibazo cyo muri Aziya yo mu burengero. Korea y'Epfo yiyunze na Australia, Japan, India, Ubushinwa, Singapore na Thailand hamwe n'ibindi bihugu byinshi mu masezerano yihutirwa yo guhangana n'ikibazo kiriko kibandanya muri Aziya yo mu burengero, aho ingorane za politike ziri kwiyongera zikaba ziriko zigira ingaruka zikomeye ku ngendo z'indege, amato hamwe n'ingendo mpuzamakungu. Iyi ngingo yihutirwa igiye inyuma ihungabana riri mu nzira ya Hormuz, inzira ihambaye cyane ikoreshwa mu gutwara peteroli n'ibindi, hose aho byatumye ahaba ikibazo c'ibitoro. Ugutinda kw'ibidandazwa hamwe n'ingorane z'ubutunzi mu bihugu byinshi. Mu gihe ingenzi mpuzamakungu ziriko zihutira no kutamenya neza ibizoba hamwe no gutinda kw'ingendo z'amato, ivyo bihugu vyiyemeje gufata ingingo zihutirwa zo gusubiza ku murongo uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu ku isi yose no gutuma ibikorwa bikomeza naho hari ikibazo. Mu gihe ico kibazo kiriko kiriyongera muri Aziya yo mu burengero, ibihugu byinshi byahagurutse byihutira gufata ingingo zo kugabanya ingaruka mbi z'iyo ntambara. Korea y'Epfo hamwe na Australia, Japan, India, Ubushinwa na Singapore, Thailand n'abandi byiyunze mu guhangana n'ingorane ziriko zongerekana mu bijanye n'ingendo zo mu kirere, amato hamwe n'ingendo mpuzamakungu. Izo ngorane ziterwa ahanini no kutagira umutekano wa politike muri ako karere, zagize ingaruka zikomeye ku bagenzi, abadandaza hamwe n'ubudandaji mpuzamakungu. Iyi ntambwe y'ibihugu byiyunze irerekana neza akamaro k'ubufatanye mpuzamakungu n'ukuntu isi yose ihurira hamwe n'akamaro ko gukingira no kubungabunga inzira z'ingendo zitekanye zidegembya ku bantu amamiliyoni kw'isi yose. Ubu turababwiye muri ano makuru, Perezida wa Amerika Donald Trump yihanangirije Irani ayagiriza kutubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara. Yavuze ati, turiko turatanga amasezerano meza, ariko nibatayemera Amerika izosambura ibikorwa byose bikomeye muri Irani. Nayo ishengero rya Free Pentecost Church of Australia FPCA mu mfunyapfunyo ryahinduye uburongozi guhera kuri uyu w'Imana. Uwahoze ari umwungere mukuru w'iryo shengero rya FPCA Edward Muranga yavuze ko imyaka 15 y'ubuyobozi itari yoroshe, ariko kubashimira Imana. Yaciye ashikiriza ubuyobozi Pastor Philbert nk'umwungere mukuru, maze iryo shengero rihindura izina riva kuri FPCA rija kuri Redeemed Life Church. Ni kuri iyo nkuru duciye duhereza ko amakuru yacu twabateguriye kuri uno munsi. Mugume mudukurikirana kuri HKTV News, ijwi ryanyu, amakuru yanyu. Murakoze cyane, mukamwari kumwe nanje Jimmy Hakizimana.